Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'akazeho bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ya Isange TV igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere rero nkuhe ikaze. Ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa kane w'indwi w'igenekerezo rya 24 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2023. Ico utegerezwa gusa nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama uje urashikirwa n'amakuru yose aba ariko aravugwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'umutekano, mu gisata ca politike, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'ubutunzi, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, mu gisata c'inkino ndetse no mu gisata c'indero, yewe no mu bindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Utegerezwa nyene kubandanya ubana natwe. Amakonte ya General Alain Guillaume Bunyoni aherutse guhagarikwa mu mabanki yose y'u Burundi. Mwikete umushikirizamanza mukuru wa Repubulika Leonard Manirakiza yandikiye umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu ku wa 14 z'ukumunani 2023 yamusavye guhagarika ibikorwa vyose bikoreshwa ku makonte ya Alain Guillaume Bunyoni mu mabanki yose hari mu Burundi no mu zindi nzu zose zikora ivy'amafaranga. Ni inkuru itari nziza ku muryango wose wa Alain Guillaume Bunyoni. Ni inkuru ibabaje nyene iriko iravugwa mu muryango wa Alain Guillaume Bunyoni, yewe kumwe no ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yose ni ngaha kuri ino mboneshakure, utegerezwa nyene kubandanya ubana natwe. Nayo kandi abana b'abategetsi mu bwicanyi, ishavu rya Angeline Ndayishimiye. Ese vy'ukuri ni bande bagandaguye Rosine Irakoze? Ku mugoroba wa 15 z'ukwezi kw'indwi 2023, umukenyezi Rosine Irakoze yarasiwe mu Kamenge mu modoka yiwe mu gihe yari avuye gutahana bamwe mu bo basengana muri Eglise des Amis. Rosine Irakoze yari umukenyezi w'umurwizatunga be n'umugabo wiwe Deo Tungicimaye, bazwi nka bamwe mu batunzi bakomeye mu gisagara ca Bujumbura. Rosine yari umukristu akomeye wo mw'ishengero Eglise des Amis, ariko hari abo batumvikana muri iryo shengero bakanamwita umurozi. Ivyo vyaratumye haba abikeka ko igandagurwa ryiwe rifitaniye isano n'ayo matati. Amatohoza yakozwe n'iperereza yo yahavuye yerekana ko urupfu rwa Rosine Irakoze rwavuye ku matati yo mu rugo, umubano wa Rosine ndetse na Deo. Rosine Irakoze yari yubakanye n'umurwizatunga Deo Tungicimaye. Urugo rwabo rufise abana 4. Ababanyi babo n'inshuti zabo baremeza ko umubano wa Rosine na Deo wari umeze nabi cane, kugera ku rugero rwo kwagirizanya uburozi. Umwe mu nshuti zo hafi ya Deo akaba yaragize ati: "Ivyabo vyari vyaratuyobeye. Ni kenshi twabonye Deo yaduka agahunga mw'ijoro, akaja kurara mw'ihoteri ngo ahunze ibirozi vy'umugore." Deo na Rosine ntibari bakibana mu cumba kimwe nk'uko vyemezwa n'inshuti n'ababanyi. Umwe wese yaba mu cumba ciwe. Hagati aho hari haradutse ikindi kibazo gikomeye muri iyo nzu. Rosine Irakoze yari yikeka imigenderanire idasanzwe hagati y'umugabo wiwe na murumuna wa Rosine yitwa Mubera Niyonzima Therese bari barareze. Ivyo vyoba vyari vyatumye Deo Tungicimaye aja kurondera ahandi indaro ya Mubera Niyonzima. Amatohoza y'iperereza yemeza ko Rosine Irakoze yicishijwe n'umugabo wiwe Deo Tungicimaye afadikanije na Mubera Niyonzima Therese. Ayo matohoza akaba avuga ko Deo yatanze imiliyoni 60 azihereza Mubera Niyonzima kugira yarihe abicanyi. Wa Mubera Niyonzima we yoba yararishe imiliyoni 32 gusa ku bakoze ibara. Rosine Irakoze yarashwe n'abana b'abakuru. Amatohoza y'iperereza yemeza ko Rosine Irakoze yarashwe na Suriyetona Izere Paul Pruneri, umuhungu wa General de Brigade Bertin Gahungu yahoze atwara iperereza mu gihugu hagati DDI. Akaba yaranarongoye igipolisi c'Inyamiramabi, police judiciaire, imbere yo kurungikwa mu buserukizi bw'u Burundi i New York muri ONU. Suriyetona Izere Paul Pruneri akaba asanzwe ari umunyeshure muri kaminuza y'igisirikare ISCAM. Muri ubwo bwicanyi, iperereza ryemeza ko Paul Pruneri Izere yafadikanije na Steven Munezero, umuhungu wa Colonel Bonaventure Mvuyekure asanzwe akora mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi. Steven Munezero ni umunyeshure muri kaminuza y'igipolisi.
Iperereza kandi ryemeza ko ibikoresho vyakoreshejwe muri ubwo bwicanyi vyatanzwe na Desire Manirambona, imbonerakure isanzwe yarakoranye n'iperereza ubwicanyi bwinshi cane, harimwo n'igandagurwa rya Honorable Hafsa Mosi. Iperereza ryemeza ko amanama ategura igandagurwa rya Rosine Irakoze yakorewe ku rugo rwa Colonel Komeya Severin i Ruganza, ahasanzwe ajejwe ibikoresho logistique mw'ikambi y'igipolisi icungera inzego API. Iperereza kandi ryarahagaritse abo bose ryagiriza igandagurwa rya Rosine Irakoze. Deo Tungicimaye, Mubera Niyonzima Therese, Paul Pruneri Izere, Steven Munezero, Desire Manirambona na Colonel Komiya Severin i Ruganza. Inyuma y'iminsi bamaze mu busho bw'iperereza, ubu babarizwa mu mpimba. Ishavu rya Angeline Ndayishimiye. Hari benshi bibaza ingene vyashobotse ko umuhungu wa General Bertin Gahungu afatwa agapfungwa mu gihugu kidapfunga abakomeye. Amasoko yacu yemeza ko umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye yababajwe cane n'aya makuru. Yavuze ko adatahura ingene abana b'intwazangabo zahoze ku rugamba bashaka gutunga n'ingoga no kunganya ivyubahiro n'abavyeyi babo kandi batazi ivyo baciyemwo kugira bagere aho bari uno munsi. Angelina Ndayishimiye niwe yoba yarategetse ko abo bana b'abakuru bategerezwa guhanwa ata mbabazi. Abazi Suryotona Izere Paul Pruneri bavuga ko batatangaye bumvise ayo makuru, ngo yarasanzwe agendera mu mbonerakure zitoroshe. Amakuru ateye amakenga kuri bamwe mu bafashwe, naho abandi bose bajanywe mu mpimba. Uwitwa Desire Manirambona we ntawuzi irengero ryiwe. Iperereza ntiryigeze rijana Manirambona Yusufu Desire mu mpimba, kandi bizwi ko ryamufatiye mu Kayanza kuwa 31 z'ukwezi kw'indwi 2023. Inshuti za Desire Manirambona uzibajije amakuru y'uwabo zikorora amasozi, zifise amakuru ko yoba yaramaze kwicwa. Desire yari yarakoranye amabi menshi cane n'iperereza, hanyuma arahagarikwa mu mwaka w'ibihumbi 2015 yagirizwa kwica inabukwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 Desire yarasohotse ibohero rikuru rya Mpimba, abaho anyegeye atinya kwicwa n'abo bahoze bakorana. Kugeza ubu ntirivuga iyo ryamushize. Uwundi vyiwe bitoroshe ni Deo Tungicimaye, umugabo wa Rosine Irakoze. Uyu mugabo azwi nk'umunyamafaranga atunzwe no gutanga ibiturire. Mu gihe yari apfungiwe mu iperereza, Deo yoba yaratanze amafaranga ararekurwa. Bivugwa ko yoba yayahaye uwutwara iperereza mu gisagara ca Bujumbura Elifazi Niyongabo. Inyuma abaryango ba Rosine Irakoze barituye ibindi bihangange, maze Deo Tungicimaye arasubira arafatwa. Hari ibimenyetso vyinshi biteye amakenga umuryango wa Rosine Irakoze, bigatuma bibaza ko n'ubu Deo Tungicimaye atazoteba mu mpimba azoca arekurwa. Bamwe bavuga ko hoba hariho umugambi wo kumutorokesha mu mpimba, be na Mubera Niyonzima Therese bakaca bifatira indege bakagenda. Abatwara mu mpimba na parake ifise iyo dosiye tubacunze ijisho. Ikizoba bazokibazwa. Ubwicanyi buri mu ngo muri kino gihe burateye ubwoba. Iki kibazo kirakwiriye kwigwa, naho ubutegetsi umengo ntaco babona. Ibihangange navyo ntibitangare kubona abana bavyo batanguye kuba abasuma n'abicanyi. Burya ngo wiba uhetse ukigisha uwuri mu mugongo. Nayo mbandanije na ya nkuru itari nziza ku muryango wahora ari umushikiranganji wa mbere General de Police Alain Guillaume Bunyoni, nuko bamenya ko amakonte yiwe aherutse guhagarikwa mu mabanki yose y'u Burundi. Mwikete umushikirizamanza mukuru wa Republika Leonard Manirakiza yandikiye umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu kuwa 14 z'ukwezi k'umunani 2023, yamusavye guhagarika ibikorwa vyose bikoreshwa ku makonte ya Alain Guillaume Bunyoni mu mabanki yose hari mu Burundi no mu zindi nzu zose zikora ivy'amafaranga. Leonard Manirakiza akaba asigura ko iyo ngingo ifatiye ku matohoza ariko arakorwa ku vyaha Alain Guillaume Bunyoni yagirizwa. Inyuma y'indwi, Dieudonné Murengerantwari arongoye BRB nawe yaciye yandikira kuwa 22 z'ukumunani 2023
amabanki na za microfinance azimenyesha iyo ngingo ihagarika gusubira gukoresha amakonte ya Bunyoni. Ubu rero Bunyoni ntabitsa kandi ntabikuza amahera ku makonte yiwe. Yasi itwigisha tudakoresheje amakaye. Ibi vyanyibukije ingene mu mwaka w'ibihumbi 2015 General de Police Alain Guillaume Bunyoni na bagenzi we bihutiye guhagarika amakonte yanje na bagenzanje batari bake muri societe civile, amabanki, amakonte y'amaradiyo na bamwe mu bamenyeshamakuru, amakonte y'abanyapolitike n'abasirikare, harimwo abatari bake bagendanye ku rugamba na General Bunyoni. None ngivyo bigarutse iwe nawe, nk'uko umunsi umwe bamwe mu bafashe iyo ngingo bazovyibonako nabo. Akizidufatira kari akamwemwe, nawe abazimufatiye ubu bari mu kamwemwe. Mu minsi iza naho muzumva hafashwe ya mazu y'umurengera yiwe kumwe nyene yafashe ay'abandi. Ariko rero ingingo bene izi nizo zituma abanyapolitike muri Afurika biba amahera menshi bakayajana kuyanyegeza mu makungu kubera baba batazi ibizobashikira bavuye ku butegetsi. Ntanyeka ko na Bunyoni yanyegeje amamiliyaridi atari make iyo ubutungane bw'u Burundi butazoshika. N'abakomeye uyu munsi nabo nyene baca bihutira guseka bajana kugira ejo ntibize bibagora, maze ubukene bukaguma bwiyongera mu Burundi. Inzigo no kutubaha iteka ry'umuntu muri Afurika burya biduhombesha vyinshi cane. Sinzi impamvu atacigwa tubikuramwo. Uyu munsi ni Bunyoni, ejo ni kanaka. Ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe. Zombi uko ari zibiri mejeje kubagezako, nkaba nzisomye ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe nk'uko zanditse, uko zakabaye.